nimba bakunzi banyishuye ko turaba ngaha anye siko je nguyu ashanguyu je naco yongira nimba yabakanga abandi bantu je naco yongira je nahonye ku isato nahonye ndagenda je ndi mubi gira ibyo shaka rero ngaho uri mubi wewe nkangisha imiti office n'imiti nyabaki wewe nyumviriza cameraman ndabasabye cameraman ugara kamera Beni wugaye kamera Sali bakunzi ba inyishu media murakomeye muri fresh je meze neza cyane je ntari Jesus Carmelo imbere ya kamera inyuma ya kamera ni wawundi nyene musanzwe mumenyereye hariyo Benisha so kuno munsi mfise abatumire banje babiri ngaha anye nko mubibona ndi kumwe na wa muganga wacu ngaha anye kandi ndi kumwe nande na Muvuto numutipe ngaha mu gisagara ciwacu yari yashatse kuja muri Serbia biranka araja kugwatiriza umugore wiwe ariko gushikiza isaha umugore wiwe bigaragara ko yamumaze kumushikana muhira baba Muvuto meze neza ndashima kabisa meze neza none navyibona nawe ndabona watagase umudamu hari ya anye mureta gumateka ubonye sa neza vraiment ubonye ngumanye imisosi urabona ko nsa neza sinsa nka wa musi bisana nafutanye kubera ubuzima nurabizi ubuzima bwawe bwafutanye ariko gushika muri no mwanya umugore wawe mu rugo ameze gute ameze neza kabisa ameze neza ntangwa nimwe afise yego ariko wibuke n'akadeni kabandi kutaragaheza kukariha Aisha vipi meze fresh meze bon na mi style watwambariye ni nyabaki uvyutse ubunye hewe ko gushaka uhora ushaka kunyinjira mu buzima ariko je sishaka kukwinjirira mu buzima nivyo bigaragara imbere ya kamera Aisha nko mumubona yambaye uruntu rw'urutambara gwera ku murango nyumviriza ni je naguhamagaye ibyo bibazo uri kurambaza je navyo niko ndatahura uravyumva ni je naguhamagaye nga ibyo bindi uri kurambaza nibiki ndakubajije kubera iki wahisemwe kwambara uno mwambaro uno munsi urumva naguhamagaye je umbaze ibyo nzoba nambaye cyane naguhamagaye umamagarire Muvuto aze nga ariko Muvuto gushikiza isaha uramubona ngo uyu ngaha anye yamaze kuza ariko imbere yuko tubandanye bindi mantu turamukize basa bakunzi ba inyishu media agashavu kagabanya Aisha na mwanya mfise ukuramukanya mwamasa uravyumva ibintu byanzanye nga je bifitiye kuruta ivyo ndamutsa uri kurambye je ndabaramutse uravyumva ego ama tubarire none ivyo bintu none waduhamagaje ngaha anye nibiki ukashuza wambaye runo rutambara gwera kugeze hewe ibi nibikuraba uravyumva ibi nibikuraba ivyo byakuzanye je nagutumije kusuko nibisina gutumije ko uze kuraba ivyo nambaye uravyumva wowe wanagutuma nakubwiye umamagarire umviriza kiriko ndavuga nawe kwanza wowe nagutumije ko namubonye suko nakindi je nkeneye wowe nyarabizi nambwiye kuvuga gusa je ndumva nyene utanguye kuzuzana ntaraje sinabatahura siko none nibiki kwaza mpamagariye ngaha aje navyo ndatahura mbaza ivyo yamagariye ngaha jewe ivyo uri kurambaza je naje ntavyonzi yantumye ko kandi nawe narababonye muri kumwe kandi ntibivuze ngo ucugira ubwoba kuba muri kumwe ntare twaraje ibintu byose twarabejeje je na deni nemwe namfitiye Aisha arazi aho vyatangura ibintu rabizi siko ahubwo niwe ndamurisha amara menshi none muhejeje ibiki nyene ako kajambo uvuze ngo mwarahejeje mwari mwumvikanye ibiki we na Aisha umviriza Aisha zibitumvikanye siko ahubwo Aisha abungira nasha tubane ndibaze ngasha tubane mu nzu Aisha je nimba warabise jisha kubana nawe mu nzu shaka nawe unasikia ariko umufu urabona umufu umuntu ahora yikwegera igifu cyo wenyene ashaka kwikwegera uravyumva Muvuto ndakubaze je uvuze ko je nawe twahejeje suko je nawe twarahejeje Muvuto je nawe twarahejeje nyumviriza nare nagutumije ko nije nakubwiye mamagari ya Muvuto aze nga kujya jere wa muhamagaye nije shaka renda mubwire Muvuto mbwiye ko je nawe twahejeje suko ahanyene je nkikivuga nyeneye amahera yiwanje ataruko Muvuto wewe Aisha no musura mubona Aisha je yasabye kwanditse zigoye siko
yambwiye condition ngo turyamane Basabye condition. usabye ngo turyamane condition ya mbere ndayanga urumva mbati je sinojyama nawe ngene none mvuga byose none none nakuri ideni ryawe ngebwe none ibintu byawe Muryamane. mbati turyamane mbati je condition kuryamana kugira yambwiye turyamane kugira ngo umugore ngo turyamane ngo yoca garuka siko nabwo ati je kuryamana nani bishaka gukunda kwa je sinemukira umugore wanje namukunda siko abo mbwira indi condition mbwa indi condition ihari niyo kuryama mu sekuro urumva munyame mu sekuro indani mbati je condition mu sekuro je sinoryamayo kubera je ndatinya bambwiye ko ni muto uryame mu sekuro cyo umukobwa ndatinya mbati ibintu ntavyo nashobora acambwira basi ngo tugende basi ngo nimba ari he ku musozi wa hariya ku musozi hari ahantu hari umusozi bita ndahibagiye tuje ngo mwijoro turi gusa wace mu abantu turi gusa ngo tuje kurarayo bati jara sinoja ndi gusa mwaraba bamfasha shobora ngo murozi bo munyi bacambwira ati rero basi tugende ngo umugore wawe nzogirira akantu ngo ubwira tumusubize ngo gaca kwemerera arafise ibintu nzomukora kugira avyemere sawa cyo mbona mbati wewe nabo wenyemeza unyereke kari byo kure mugabo ahanyuma yo ngaho tubiri inyuma yanafitiye ideni Aisha Yarasanga gufitiye. wazi kugira nje muri Serbi yambwiye ati azo mu muti uravuga ko gota nabikubwiye azo mu muti nzogenda ku buryo nta visa nta passport visa nzogenda kwa nyene gusa amwe kazontwara mu miti yiwe ngenda ku rutaro muga byarapfuye siko namara narasavye ideni Aisha mbeshe naramuhaye nwagiye arafata sinasavye ideni ahajya honyene nasavye ideni ahantu henshi n'ubunyezuma baje kumfunga siko Ati rero we na Aisha gushikiza isaha mwarahejeje ntaco mwishuza. Aisha je nadena mvitiye umva yankoreye cyo namusavye we bibina nkoreye navyankoreye ntari je gusubiza umugore wanje kumugarura anyena naho hose kubikora nakumugarura basi noje ndabuze umuto kumuzana umugore wanje We na uri animia. Nacheka. Tugani. abana mjinga ndamugaye uyo umuhungu suko wambwiye ko je urumva je namubwiye turyamane suko ariko nare guyanje jewe nuyo tubwi wacu ni tutwagwa n'abantu bavyibushe Ariko wavuze nahoze eshaka umuti yavuze nahoze anyubahirize rero mvuge meze twebwe iwacu akazi kiwacu nibidutuma twebwe turongorwa n'abantu bavyibushe nk'uyo uyu muhungu kwanze umusheze umuhungu n'umutwara washaka umuti amwe ngo je wambwiye ngo je bise barasomeza nyumviriza ntware nyumviriza we yaje ari ndirirako umugore we yaragiye suko arambye Aisha mfasha urumva numviriza iryo dani wenda mufitiye kuva bwa mbere atara umugore we ataragenda urumva mwari musanzwe mukominikana hari hano mwari musanzwe niwe guma ndondera niwe guma ndondera nare urumva yarandondeye ndaramwitaba none undondeye nare nari kureka kumwitaba nivyo ko arambye se byukujabuka byukugenda he naramukoreye akazi ni haje gusaba abantu batagira gashimwe uravyumva anyuma yarajyandirira ku mugore wiwe nare yarasubiranye n'umugore wiwe ubu barafite urukundo mu nzu anyuma yuko aranyasama ko mahera je yambwiye ko je yoma ariko araminduka ko je na deni ndamufitiye ideni umviriza nare none waraguruta jewe Aisha simfyinwa uravyumva jewe Aisha simfyinwa uravyumva Aisha simfyinwa uravyumva yaje gufyina ahantu atafyine itamu urumvya we wa muhungu na je sefyina urumva ibintu byanyu ntare je mfise amazina 3 haro muvutuzi na mahoni imana je naco yongira uyone ariko je ndumva bakoze yishimije aba bantu bose numva menga nibihangana wowe na kimwe no kugira jewe Aisha nuruta wewe je twaje guhura na Aisha jewe namaze kugabanuka kuguhindura ibintu je namaze guturira ngabo none udahinduka nkubu izi sawa ari kuca umukorera je nje muri banke je ntare je nanje muri banke nkatora amara yose nkayatwara ariko nare akagufunga Muvuto ariko na je ntunzi nare rumbiza kwanza avuga ko we yiyemera ashatse yo kwinja muri banki akiba amahera yose akagenda none kubeki yanse yananiwe kugarura umugore wiwe yadondeje we Aisha numva ko uyu muhungu ko yarimwe amanyanga nyumviriza nare jewe mvuga ikintu mbonye shavuye mba shavuye nare ndagusaba ikintu kimwe unkorera ikintu gusa kiza kimwe kibaho wombisa gato ugenda kubisugire gute ndamubisagire gute misi tatoka hapa nyumviriza nare ndabikusavye mbisa gato gusa wegere pembeni umviriza Aisha rabuka ukuboko manzu rabuka ukuboko kwanza kumwe je singera n'ukuboko arakwiye n'ukuboko uravyumva je singera n'ukuboko singwana n'uyu cyangwa bazanye inkoho nubwo nare ntunkore mu bintu suko nare kagira icuba je mvuya mubisije noje ndatinya yesi namutinye jewe uyu hano yintu naco yongira nare mbisa jewe bakunze nyinshi mezi kiba jewe have gusa nare vaho
Nare jewe kugira ngani bahicara besigaye. Jewe ntuzi ntare, je ntuzi. Je ndundi muntu. Ewe. Abe nimba mugomba Nare je nundi mugwane. muntu. Nimba mugomba mugwane na micro yanje ntimuyivunagura. Nare wewe nawe ushaka. Jewe Aisha. Aye jewe na wewe chongira. Sasa unatamupigane, ona mnatamupigane, ona. Na je na chongira. Tubiache basi acha nifunge kipindi. Aisha jengo manogare kiki. Nare. Mbisa. Ona basi acha nibache micro basi. Musivunje. Niambie kwa tani. Nibache micro musivunje. Nare, niambie kwa tani. Narubiriza. Umvira nakubwire siko. Nimba bakunzi bayinshi ko turaba ngaha anye siko. Je nguyu ashanguyu. Je naco yongira. Nimba yabakanga abandi bantu je naco yongira. Je nahonye ku isato nahonye ndagenda. Je ndi mubi. Gira ibyo shaka rero ngaho. Uri mubi wewe. Nkangisha imiti office n'imiti nyabaki wewe. We nta miti office wewe. Uzane ibintu byifu. Ugacijyama none uryaryame kubera kunjyama ko yari uwanje. Uri Mungu wiyemera. Jama haja. Ndamehe. Aha. Uri Mungu wiyemera. Jama haja. Hanyuma ndakwemera. Aisha je najyame ku. Umviriza. Ndabivuze jama haja. Jewe narasi. Uri Mungu wiyemera. Jama haja. Je najyame ku ntare. Akujyama ngane bisanzwe kandi hicara. Fatira here kana ndahajya. Jama. Bakuzi bayishwe je ndahajyame mubona mayibonye ndajyame mubona. Ami je ndahajya Nyumviriza. Jama. Nokwe kuvyutse kwe kuvyutse. Utinyiki kwe kuvyutse. Jama. Cameraman. Ndagusavye suko ndabasavye. Ugara kamera kanyu anyuma kwari ibintu ngira nkore. Birababaza kira muntu wese. Nyumviriza. Cameraman ndabibasavye. Ndabasavye cameraman. Ugara kamera. Beni, ugaye kamera. Beni, unaona hiyo majabu wewe? Shima kwanza. Shaka una mtu banageuza hino. Bakunja nyinshi meze. Jibi ibintu mbonye no kuri amaso yanje je ntiyari bwo yigere bibona. Kuna bamuhinduye imbwa no kuba. Beni, mko balozi na bakubali. Kwa balozi wa. Ni uchawi. Acha nasikia kwa miro. Mtu anamgeuza imbwa kwa ona. Acha wewe. Lakini sasa nenda urete apare. Genda uzane bijya bikoresho dukameresha. Genda uzane kamera tugende. Acha wewe. Mimi naona kule mimi. Je hali ya Jesse no subira. Mimi naona mtu anamgeuza imbwa. Mimi nirudile kamera. Achana kwanza na kamera. Tunarudile hata siku nyingine. Ama tuita hata boss yake kamata. Sasa bosi wetu babe akata kwa kufa. Acha wewe depui huko. Ushona imbwa naongea. Nene muri Kongo none ndio harabiba. Kongo mimi siaonaka. Asema Kongo kuna kwa balozi. Mimi naona imbwa. Imbwa naongea banageuka mtu anageuka imbwa. Tena mule mtu mwana mzane kamera tugende. Genda uzane kamera. Ama tuangalie turaba umuntu wonga hanye naja kuyidutorera. Je sino subirayo. Tutafuta tu mtu kweli ama tuita tabosi peke kama mimi siwezi rudia kwa. Boss. Siwezi. Ni vraiment